twikomereze twigire na muzehe hano wo mu Rwanda. Uno muzehe nuba nkunda n'umutima wanje wose. Mbabwiye ngo n'umutima wanje wose. N'umutima wanje wose. Umutima wanje wose. Muzehe mubona hano ari president w'u Rwanda Paul Kagame, mukunda n'umutima wanje wose. Ijuru rizeri bimbere mu cyabona. Umugabo ari smart, umugabo atavuga amagambo menshi, umugabo agaragaza ibikorwa, umugabo akora, umugabo ahana, umugabo yubaka, umugabo ashaka iterambere, umugabo ateza igihugu imbere, umugabo anwanisha abaturage akabashira hamwe abanyagihugu, umugabo yiyumvira ubuzima bw'abanyagihugu bwo ngaho, umugabo atishongora, umugabo adahubuka, umugabo atavugiraho, umugabo atishima, umugabo yiyubaha, umugabo yigisha, umugabo ahanura, umugabo w'indero, umugabo azi strategy zose zibaho, umugabo ashakire kazoza abanyarwanda, umugabo asobanukiwe, agasobanukirwa, agasobanukirwa. Wowe uri kuri semba wisaba, je nacyo ndiko nasaba abanyarwanda jewe. Ntacyo ndi musaba abanyarwanda. Mvuga ibihari biboneka. Now murabe hano uru ruganda ubwa mbere na nabiretse hano mwari ko muraraba hano yuguruye uruganda rukora inkoho za misira, inkoho rukora n'amasasu. Ni kuvuga ngo bwabo butare zaba nimbari za riru ngaho nimbari bagiye muzina yavyo ngaho bijya bintu abazungu bakuda kudutwara, bo bagenda hanze mu bazungu bakabikoramo amasase, bakabikoramo inkoho, bakabikoramo imiduga, bakabikoramo za misire, bakabikoramo ibigenda juru n'abazungu. Twe tugaca tugana tukagura amasasa avuye iwabo. Ariko mu Rwanda mugere murabe Paul Kagame nawe abikuriwe arikagerageza uburyo bwose bushoboka babikorere mu gihugu cye. Ibigenda juru yirabitanguye, yirabikoze iwe babikorere mu gihugu cye. Amasiganwa ya siporo apana ko bagera kubirabira mu bihugu byo mu bazungu, babikorere mu gihugu cye. Stade zigezweho babirabire mu gihugu cye. Amasase agugwe mu gihugu cye, inkoho zigugwe mu gihugu cye, misire bigugwe mu gihugu cye. No mu myaka iri imbere amatelefone iPhone n'ibindi za laptop bikorerwa mu gihugu cye. Big man allow abanyarwanda bamukiye kwandika muti iyi ni intare yo muri Afrika. Apana bijya intare za Sarambwe, murazizi ndabuba intare za Sarambwe. Yes, but uyu intare wo muri Afrika, intare wo muri Afrika, intare bafise bo muri Afrika byose irabigezemo irabikoze. Nawe murabe inkoho zitangiye gukogwa kandi bazingazingira mu mpuzu umenga na kantu gatoya muga ya ruzingurura rukabamara. Murabe yageze umuze za misire system zitangira ibisasu byo mu kirere yageze umuzehe. Amwe mutagura twoca mu Kirundo tukamutera dukoresheje amacumu, twoca mu Kirundo bacu twiko turitatura abantu barira ngaho. Turiko tubanza korora isazi ngo tumwera kwihanga n'uriko akora inkoho. Turiko tworora imisiba tuza kwihanga n'uriko akora amamisire. Uriko ubwo wumva ngo mvuye mu Burundi ngo giye guhangana ngo na Putin ngo no munesha wabikora twice wabikora bigerageza bipime. Wajene va mu Burundi nogera guhangana na Amerika, nogera guhangana n'Ubushinwa bipime, nogera guhangana na Korea ya ruguru bipime, nk'ubwibihugu byo hanze ya Afrika bipime. Na unaza guhangana n'u Rwanda ruraturenze. U Rwanda ruraturenze. Umaze kugera kuri iyi nevo, iyi ntera hano, iyi level hano mubona yabino ibimodoka ibifaro inkoho bikorerwa bakabimurika, ibigenda juru bitambagira mu kirere bitata ibindi bihugu. Ugomba wacisha make, ushaka wacisha make, ntabwo ari mbabesha. Ushaka wacisha make ugatuza. Ego uvugira u Rwanda je ntabwo mvugira u Rwanda, ariko ushaka wacisha make uko utokwihanga ku Burusiya, kuri Amerika, ku Bushinwa, kuri Korea ya ruguru no muri Afrika. Hageze ahantu u Rwanda rutangura gutinyika. Mugere murabizi za SADC ngere bagiye baravuza amavi nimba batagiye baravuza inyo banyuze mu Rwanda ngaho bahawe itegeko munyura hapa itegeko munyura hapa. Kandi mwibuke Paul Kagame yari yabwiye president wa South Africa, yari yamubwiye ngo nimba ugomba ko tujya mu ntambara just dutegereze, that's right, let we see. Niko yavuze iryo jambo rimwe, let we see.
nivyo yavuze cyonyene heba ngo Afrika y'Epfo ngiraje mugiye kubarasa iraje yaje bundi bahuriye mu biganiro Ramaphosa ati je ntacyo dupfa na president w'u Rwanda arabizi n'umugenzi babakomera amashi tuwe natwe kandi kuzana imipanga ngo tugiye ngo tuzana imipanga n'imihoro ngo tuzobamesa ngo tuzobamesa okay maybe tuzomesa sazi it is fine yeah izo sazi tworora maybe babishobora mugapana ko twihanga kuri bano bantu so hano siniko bivuga ngo kugira ngo ndabashemagize ngo Burundi mushire hasi no abayobozi bacu ntabwo batekereza ku gihugu abayobozi bacu cyo bazi kuzamura namatiku n'ugwanko bakabishira muri izo mbonera kure zimwe bagatangura gukora mabi abayobozi bacu nibitaye ku gihugu niyo mpamvu ubona buri murundi asanga harira ngo barangiriye nabi ntawe ubyitayeho na president avuga ati nta munyamahanga kiza n'umutahe mu Burundi waye kubera akajagari dufise iwacu i Burundi nitwicare hamwe twige duhinduke duteze igihugu cyacu imbere mu rufasoni no mu rukundo ivy'ubwoko tubirambike hasi kuko muri kigihe turimo mu Burundi ivy'ubwoko birakabije amazuru wewe numvise ngo ngwengo muhutu ngo yobaraha ngwengo rumututsi ngo ayo mavyimu yakure mu kanwa ntabwo uburundi burajwe ishinga n'ivyango hutu ngo tuzi kuri ibyo mishire ku ruhande ngo ngurumva ngabangu hunze ngo muri 2015 ngo nabatutsi ngo baje ngo sure kudutera rero ngo hagiye kubahima reka ubwo bwoba kora ibigomba kubateza imbere kora ibishaka guteza imbere hanyuma mureke twese tubane neza u Rwanda ndazi ko rutoza gusomborotsa Burundi mu gihe tutaba tugiye kurusomborotsa ari bamwe bamaze iminsi banyandikira ngaho barimo bambaza ngo urumva ngo bakubera ikintu ngo ukunda ngo president ngo Rwanda baranyandikira barantuka ndarantuka bakubera ukunda ngo president w'u Rwanda jewe uwambaza ngo hano kwisi umuntu wangaha kwisi wifuza gupfa muhuye nawe yabana navuga Kagame tacho ni Mombasaba murabize nawe nanda kimwe ni Mombasaba ubwo muzi bitusinjya abarundi bambwira ngo Kagame yarakurishe yaguhaye amafaranga yaguha that is funny jewe ubwanje nuko nkunda umuntu muzima ndakunda umuntu muzima ndakunda umuntu yugurutse mu mutwe ndakunda umuntu agombera ineza bose ndakunda umuntu yicisha bugufi ndakunda umuntu atahura abandi asobanukiwe abandi ni navyo ni Imana igomba so akarorero for me akarorero mbanza gushira imbere yanje ibihugu bitandukanye n'abaperezida batandukanye thank you nashira imbere yanje ibihugu bishika 6 cyangwa 5 nkaca ndaba perezida w'u Rwanda muzehe ari Paul Kagame yageze hano uyu mwaka ibindi bihugu byageze hano uyu mwaka ibihugu byamubangirije ni ibi ibindi bihugu byagiye bica mu bibazo ivyaha nasanga ibihugu bitaciye mu bibazo n'ivyo u Rwanda rwanyuzemo byasubiye inyuma byasikaye inyuma yahita nekereza gute uyu mugabo uyu muzehe w'u Rwanda igihugu cye cyaciye mu bibazo mugabo uyu munsi akabageze hano hano nkazamana basubije ngo yiba ngo butare muri Kongo oh my god okay yiba butare muri Kongo sawa je nkabyemera ndavyemeye reka mbyemere mboroherereza yiba butare muri Kongo ngace ngenda ngasubira iwacu nk'i Burundi kaza numva bavuga ngo bimba ubutare hano muri wacu Burundi twimba ubutare
ugasavuga ngo ngo murabwiba ngo butare ngo murabwiba ngo mu butwara hanze ngo butare ngo bujahe ngo imitungo kamere ngo ijahe ngo murabyiba nkahita nibaza mwe muvuze ko Kagame yiba muvuze ko yiba muri Kongo arivye niko mivuze simvuze ngo nivyo mbahaye akarorero arivye akuzibarara arivye azanye ibigwanisho arivye yunze igisirikare arivye azanye amashanyarazi amatara arivye azanye internet arivye akoze imihanda ariyo mabarabara arivye akoze ikibuga c'indege arivye so nahita ngaruka rero n'ibitekerezo iwacu Burundi nkaca mvuga none mwege ko ta muntu yiba mukavuga yuko mwimbisha ubutaka aya mafaranga yanyajaye buno butunzi bwanyu bujahe ko mwebwe atari Kagame aza kuvyiba ariko akaba ari mwebwe mwiyiba can you imagine umuntu yiyiba perezida wacu akamaza mu nama avuga ngo mwe muriba abantu biyiba bakiba igihugu bakabishora hanze wumva abo bantu wavuga ko bakomeye mwumve ntabwo ni ngwanya ngo Burundi ngo ngwanya leta y'u Burundi no way ariko ibaza biyiba vyarabananiye kwiyubaka Uburundi bufise ubwo butare Uburundi bufise izo korota Uburundi bufise ubwo bukire bwabo vyarabananiye kwiyubaka kandi Paul Kagame si yari na reka je kuri kino kintu hari ikintu kimwe nagomba mbwire abayobozi b'u Rwanda nta na kimwe mwampaye ariko je ndashima umuntu akoze ibintu bizira kandi abizi ko nanabizira I know that nanabizira ubuzima bwanje bukaja mu kaga ndabizi ariko nagomba mbwira abayobozi b'u Rwanda nimba iyi message yanje ibageraho birinde kuza barasubizanya n'abantu biwacu birinde kuza barasubizanya nabo bategetse biwacu i Burundi nga kuvuza induru cyane nibisubira yuko ushoboye urugamba kuko hari ikintu kimbabaza ndemera ko abarundi n'abanyarwanda ari abavukanye uko ururimi ruhakwa kumvikana gose ndavyemera turabavukana bavandimwe turumvika n'imico nimwe no kugwana kurakwa kuba kumwe burya ugiye kuraba uburyo abanyarwanda bagwana n'uburyo abarundi bagwana ni bumwe muzi impamvu FDLR ikomeye hari n'abanyarwanda amaraso y'u Rwanda ariko hari uburyo umuntu ashobora kwangatwa agafite inama agahita atakaza izo mbaraga reka mbahe icyizere kigaragara impamvu ariko mbwira ko abanyarwanda badakwiye gusubizanya n'abategetsi bacu mu Burundi ejo baragenda Kinshasa tugiye gufasha abanyarwanda gukuraho ubutegetsi bwanyu ariko nta munyarwanda yabivuze abarundi barabivuze u Rwanda ruticwe ubwo nyine waho ndahagere kuvuga ko agomba abasoza y'intambara ndiko mbwira abanyarwanda mwirememo akanyabugabo niko murundi bavuga ujavuze ko agomba kubasoza y'intambara
umenga afite ubwoba ndavuga perezida wacu afite ubwoba ubwo se mubamusobanukirwa umuntu avuga n'ubwoba ntabwo je mwanga nta bya politike ndimo no way ubuyobozi ne buhave je bahinduye imyitwarire adunoke araje abonye ntimumusubije mu Rwanda ntabwo mumusubije arahinduye ngure mva agiye mu Kirundo ngo abanyarwanda baje ngaha ngo turabica mu Kirundo ngo ngacyo nibadutera ngo mwese ngo bari Ngozi Makamba Karusi muzaze hano just shira mu gitekerezo mu mutwe uri mubwira abana ngo abanyarwanda nibadutera ngo muzoze hano ngo muze ngaha ngo tubagwanye ngo ku butegetsi bw'umwami ngo abanyarwanda ngo twabatsinze hano ngo niyo mpamvu ngo bitwa Kirundo baba atekereza mu mutwe yuko ingwano yuba ari ingwano y'imihoro n'ingwano y'amacu. Think about it. Harabavuze ngo yagombye kuvuga genocide maybe because Jefferson message na service hari wambwiye ngo M23 ngo niyo Rwanda ngo niyihedekaza mu Burundi ngo tuzoca twinjira mu batutsi tubamare. I have that message. Bamwe muri mwe mamuke kumva ibintu mvuga burya hariho bamwe muri bo bavuga ngo M23 niyihendekaje ngaha mu Burundi bazoca birara mu batutsi. I have that message. Every now hano saving the message. Ivuga ngo ni message ni numero zirahari. Inumero zirahari z'abari ko barabivuga ni muri group. Ngo bisha abatutsi bake. Mu Burundi no babivuze. Fise message hapo. Ejo ko bari kuri TikTok nariko ndabibereka ngo binjire bazosha babikora bazosaba bisho maybe yagombye kuvuga ivyo ariko ntabwo mbizi ariko muri iki gihe turimo sica amacumu sica impanga misiri ubahagaze ku mugabane wa hariya urakubita misiri hariya ikagwana ivyo hajugumira u Rwanda rutishwe arajugumira munyuma cyagaro ngurumva ngo nagandiriye ngo n'inshuti z'u Rwanda ngo zinyizeze umutekano. How you can say ngo this man is my enemy, uyu mugabo ni umwasi wanje, ubwo ahita uvuga ngo inshuti y'umwasi wanje ngo yanyijeje umutekano? It does not make sense. Ndabeshe ubo wavuga ngo je ndi umwasi wawe, ubwo ahita uvuga ko inshuti yanje yakwijeje umutekano? Uwo ni perezida wacu w'u Burundi yabivuze. Ivyo bidaheza aragaruka again aturumba tugenda biza u Rwanda ni rwacano muri Kongo nzo nca mu Kirundo ndabatera. Asubiye kwa confuse, asubiye mu cyakibazo. Ejo kuri France 24 mwarabonye ivyo yavuze. U Rwanda turaze ruja kurutera ariko urabitegura urabitegekanya asuba adasta agomba gufata kuronkano haba ikibazo ari nk'ubwitwazo by'ikibazo runaka. That's why ndabwira ngo abanyarwanda muceceke, aba governor abategesi b'u Rwanda muceceke, tabo tugoma amaraso wacu. Je mabwiza uko nihebye kuko hariho abari kubashaka imbarutso, abarimo bashaka imbarutso, niyo mpamvu barimo babigenzaho bavuga ibi jo arahinduka agahinduka. Let's be careful. Sikubera ko aba tubarusha ubumenyi ariko kubera mukoresha wise, uko mukoresha ubwenge. Mureke bavuge, bakomeze bavuge,
amajambo naho azotugeza ariko burya uwucecetse ntivyitwa ko ari injiji uwucecetse burya aba ari n'ubwenge ubwo muzi impamvu hari bamwe mu barundi bantuka izo message mabe kuri TikTok ndatsinzijeho nibishoboka hari umuntu ufitane text nzozibereka ngira ngo bamwe bazozibereka n'abantu b'ubwoko bishiramwo akanyabwoko nibo bantuka je abipfuza kwica ubwoko runaka bakarurimbura nibo bantuka ariko kuko mubizi mukoresha ubwenge hari ikindi ngaho president wacu yavuze ngo u Rwanda ngo rugomba gukoresha ngo abarundi ngo bahungiyeyo ngo bagaruke ngo batera Burundi iki kintu namana kivuze kandi buri gihugu kigwiza impunzi nyinshi mu bihugu byo hanze niko risk ikomeza kuzamuka reka mbahe akarorero iwacu Burundi murabizi namwe abahunze ni benshi wayi bekoze bazanyemwo ugwaruka rumwe rw'imbonera kure rutize rudafite education ntabwo imbonera kure zose ari mbiyo no way je nafise inshuti zimbonera kure zimbwira imigambi barimo kandi zinkunda ariko bazanyemo abadafite amashuri abo badafite amashuri babashira mu kazi ngo gucunga ngo igihugu umugabo afite umugore yiruba zerera ni kuvuga ntahembwa niwe yihemba acahita akora nk'umubazarendo bane bakora nk'abazarendo nibo bagufatira mu ijoro bakagutwara utwawe ugiye kubivuga uti aba izimonera kure hano zimwe zambangamiye wowe uhita witwa umwasi w'igihugu je ntabwo nahunze hano hari umuntu ambaje kino kintu ntabwo je nahunze ryaryo abahunze ntibavuga nkuko je ntabwo nahunze kuva mbere je namye mba hanze kuva ngira ngo mu myaka 13 yiwanje niyo mpamvu ikirundi ndagicanga je nabaye hanze kuva fisi imyaka 13 ntabwo je ndi munsi kuva fisi imyaka 13 baza bakubwira ngene nahunga ikije ndimo mabwira ukuri guhari ugasanga abantu rero bitwara nk'abawazarendo bitwara uko bagomba umuntu bamugaye ko mu Burundi ntuvuga ni kuvuga ngo mu Barundi benshi mu mutwe bafise ishavu ariko batinya kuri babwira muri bike yuko ejo bundi bagiye mu matora ngaho batangura kuza kubakubita n'urubuga ruri mu Burundi ariko rwa Mashariki TV barabivuze murinda kubakubita mu mutwe bafise ishavu abandi bahunga baje hanze y'u Burundi uyu munsi muri Tanzania ejo bari mu baraswa abarundi bari muri Tanzania ntabwo mwavuze muri Mozambique barakubitwa bagafatwa bakaraswa ntimuvuga muri South Africa nuko ntimuvuga uvuze witwa umwasi w'igihugu umurundi arimo hohoterwa hanze ukavuga biruka kuri wewe nibaza ko ivyo bintu bitababaza abarundi abasirikare bari kurwana muri Kongo babaha ibikoresho biki bamara kuneshwa na M23 bakagaruka i Burundi bagaca bafatwa bagapfunga uyu munsi nta rubanza muzi ruri mu rukiko rw'abasirikare bataye intambara muri Kongo mu Burundi murabizi mwe abarundi none uwo musirikare yabona ari katsindwa agaruke agapfungwa ajahe ahitamo kwiyunga na M23
ndimo mabwiza ko mushake mu nyange mu nyice mwebwe ari mu biteye imbonera kure baza kwiyunga na M23 uyu munsi ngo ubagize imyigaragambyo muri 2015 nuko murondera ngo mumwice abaganga barimo bagenda ni benshi muri Sena byama byavuzwe mu nama ya Sena nta murundi yoza mvuguruza mu nama ya Sena abaganga basohoka igihugu ni benshi bakubwiye yuko umushahara bahembwa atari mwiza mwe muca mubiruka ko mukabapfunga mwibaza ko baja abarimu mubirukako abo muri Sena bo mu mashinga amateka baguma bahunga ejo uyoboye ngo agateka kazira mu Burundi yarahunze kubera kwitwara kwanyu nk'abasazi abo bose mwibaza ngo baja mu Rwanda gusa baja heshi nimwe muri ko mutuma biyunga bazogaruka babagwanye bariya muri ko murasunikira hariya n'abarundi si wowe uri umurundi wenyene nibazokwemera kuba impunzi iteka ryose bazogaruka mu Rwanda abavuka n'abagwane ivyo mwitwaza ngo u Rwanda mwene murimo mu bituma imyitwarire yanyu mibi ubugizi bwa nabi bubi ubugome bwanyu bubi ishari mufise niryo rizotuma baza ngaho babagwanya ku myitwarire yanyu mure kuvuga ngo Rwanda it is your mistakes reka ico nageheza nje kukijanye nibi byo gusinya ejo mwarabonye muri Kongo barasinya u Rwanda rubasinya Kongo irasinya menga na M23 nga hari bamenga nabonye mu Barundi bavuze imvugo zibiri habe nabandi bantu nganga badahuza n'u Rwanda bavuze imvugo zibiri ye Amerika iraje kubakuraho Amerika iraje kubica Amerika iraje ariko mundi mwanya nimwe mugaruka muvuga ngo Paul Kagame ngo urya ngo ni igikoresho cy'abazungu siko bavuga ngo ni igikoresho cy'aba West igikoresho cy'abazungu bande muvuga abanyamerika ngo ni igikoresho cyabo burya nta mu president n'umwe muri Afrika atabwi igikoresho cy'umuzungu somehow ariko bitandukanira mu mutwe ngaruke kuri karukano ngo ni igikoresho cy'abazungu ngo cyabane ngo aba West harimo abanyamerika ngo Amerika ngiraje ngo kumukura ngo ubwa mbere wavuze ngo ni igikoresho cy'umuzungu wongeye uragaruka ngo Amerika iraje kumukura so Amerika cyo gukura igikoresho cyaha you are so fool you are so fool now mwibuke yuko muri Kongo harimo abantu bari behind y'izi ntama bamwe bashigikira abandi bagashigikira Uburusiya buriyo Ubushinwa buriyo ubwo Burusiya n'Ubushinwa burimo bukoresha South Africa bifitaniye ikibazo na Amerika murabizi ko muri Amerika birukanye ambasade wa South Africa Amerika yagiriza South Africa ko bahunyanga agateka k'abazungu bari muri South Africa babafatiye n'imihano ikomeye nimba se muri Kongo hariyo South Africa aribwo Burusiya n'Ubushinwa Amerika wumva yari kuba ku ruhande rwanda open your eye
M23 M23 kandi kamere ku ruhande rw'u Rwanda baba fatiye ibihano Amerika no way kandi M23 murabona yuko ikomeye ati reka tubafashe namwe muzodufasha namanda hariya bariko barafashwa niyo mpamvu habaye intambara ikomeye South Africa yase guca mu Rwanda ubwa mbere kuko yabisuzuguritse habasuzuguritse Ubushinwa akongera hagasuzugurika no Burusiya uko barabizi ko South Africa n'Uburusiya ni bamwe mugiye kurabana imvugo ya Marema nimba ari Marema ni umuntu agaya Amerika cyane Amerika ntabwo ari guhora muravye n'intambara ubu barimwo ijanye n'ubucuruzi muzikirenzo ariko ngomba kubabwira ariko babwira ko Paul Kagame president w'u Rwanda yarushije mu mitwe abandi bose muri Afrika nzima mu Burundi umunsi aho bimba ubutare mukoresha ibitoki muri Kongo aho bimba ubutare bakoresha intoki imisozi gumihomvagurikira ku bana b'Abarundi imisozi gumihomvagurikira ku bana b'Abanyekongo ariko Kagame yari yubatse afise ivyuma vyose bihungura ubutare afise ivyuma byose bikora ibintu bigezweho muzi ajya amasezerano barimwo Amerika igiye gusinya yemeze ko ubutare buzokuyimbwa muri Kongo vyanka vyeme it have to be next bizonyure mu Rwanda kandi Kongo yaremeye yes wowe ahamaga umunyamerika ngo agufashe ntabwo umunyamerika azokwemera gucisha business yiwe mu mwanda azocisha mu gihugu ciyubatse ndavuga u Rwanda umuntu ari smart man Kagame ntabwo avuga amajyambere like vya bipurizo ngaho Kagame avuga ijambo rimwe kandi iyo jambo rimwe lituma bajugumira murabona undi muntu agira impaka challenge kuri BBC muramubona bagera kuri president w'u Burundi president wa Kongo ni urumva no kuri please mudufashe please mudufashe please mudufashe Uganda rugiye kudutera mudufashe Kagame bageze imbere avuga gute nibanda sanzobarasa nibanda sanzobarasa abandi banukurira avuga ijambo rimwe rikabaryumvikana mbere naye babwiye burya muri ivyo bihe bishize abanyaburayi bagomba kugerageza kuzamura Ruto kugira ngo bakinize Paul Kagame kubera ko abanyaburayi barakunda kugukoresha mu gihe wowe atakintu uri kuramarira igihugu cyawe muga Paul Kagame biratandukanye bikorana muga Paul Kagame hagira ikintu ari kageza abanyarwanda abazungu nabo ntibabikunda bagereze kuzamura Ruto basanga Ruto ni ninjiji bati pop turahevye ni pop turahevye reka twigumanire na Paul Kagame ni umuntu yumva kanatahura dufashanye twongera duteze imbere igihugu cyacu nivyo byiza nivyo twese tugomba tatuzohabanye ngo amasezerano baramwumva gusumvye uko bakumva abandi bose kandi bose barafukama bagafukama imbere ya Kagame reka babwire kino kintu hari abantu baza ngo cyane mu bantu ngira ngo batumvikana n'u Rwanda hamwe na bamwe mu Barundi ngurumva ngo M23 ngo n'u Rwanda M23 ngo n'u Rwanda reka mabwire banza nifate ngira ati banza nifate ati nimba M23 iri behind y'u Rwanda nimba M23 y'u Rwanda South Africa ikiruka Tanzania ikiruka Burundi bukiruka Kongo bakiruka abacanjuro bakiruka aba Russia bariyo bakiruka SADC UN kiruka
mwamuke kugira ati bose bariruse kubera u Rwanda n'ikibazo bose bariruse bose bariruka. So you are weak. Kandi bwo mwamuke gucisha mu kanwa ngo ngurumva ngo Rwanda ngo n'ikibazo no. Mwamuke guceceka. Ndimba bose bariruse ngaje ubundi nabonye ba Sadeke barimo bacisha ibikoresho byabo ngaho mu Rwanda bagenda. Wamenga abasuma isoni ubwoba bagira ati bikisi joro bariruka. If nimba ari Rwanda rumwe murimo muvuga gwatumye bino bihugu n'abano bantu bose bari muri Kongo biruka. My bro, tuza barakomeye. Barakomeye. Hano hari ikindi muntu hanyibukije hano muri bikaye ko muri iyo minsi ishize ujya prime minister w'Ububiligi yagiye ariruka fatira Rwanda ibe hano ariko mananje wo mwijuru muri bagira yuko u Rwanda dufitane business n'abantu benshi. Bari ubwa mbere kwa dufitane business n'Abongereza. Iyo business yo kuzana abimukira bakabazana mu Rwanda irapfa. Ubu Amerika yo yayifasha. Gukika umuzungu ngo nzana umwimukira ndamuzana mu kindi gihugu cyo muri Afrika. Baba bagishimye. Baba bagikunze ni n'amafaranga. Ntabwo bashobora kuzana bimukira muri Kongo cyangwa i Burundi cyangwa muri Uganda kuko abasohoka igihugu ni benshi. Iryo nirindi teka aho Amerika Ubwongereza butekereza kuzana abahungiye wabo muri ico gihugu bisigura ngo bafashe u Rwanda barugereranya na Amerika barugereranya n'Ubwongereza. Niyo mpamvu babikoze. Uyu minister w'Ububiligi yagiye gusaba Museveni gero twingingire udusabire president w'u Rwanda Paul Kagame udusabire ni baduharire bihagarara. Why? Because babonye yuko batsinzwe kime ku kindi. Paul Kagame no joke mudufatira ibihano tubafatira ibindi uko geragerageje kwiyubaka mu buryo bufatika. Ntabwo help me ntabakene help me. Kandi abazungu bakunda iyo wifashije yourself. Yarabisabye ubwo se ubona ko uriya mu prime minister w'Ububiligi yagirira dia cyangwa business na Kongo no Burundi. How? Mugemwe muri komerera dufashe tuvugire. Bagomba wivuge. Ivyo bitikwe baba baratsinze. Byarananiranye. Nawe nukuvyeme. Tuje muri Uvira. Hano hari umuntu arimo vyandika. Bamvuga ikintu mana yacu. Bamvuga ikintu. Kandi abarundi barakintukira. Uvira si y'Uburundi, Uvira ni ya Kongo. Uvira si y'Uburundi, Uvira ni ya Kongo. Uvira si y'Uburundi, Uvira ni ya Kongo. Ariko M23 ni kureka ko gasuzuguro. Abumva barumva. Uvira si Burundi, Uvira ni ya Kongo. Uvira si Burundi, Uvira ni ya Kongo. Ariko M23 ni kureka ko gasuzuguro. Abumva murumva. Das rimwe ryonyene mwabonye bye harabazoca baceceka
Yeah. Uvira ni ya Kongo kandi game ni ya Kongo kandi igihugu ni cya Kongo kandi territoire ni ya Kongo ariko nibikure kagasuzuguro rimwe ryonyine hari batazosubira ku joking iko harabomana ngaba bari muri bariko bigira ki Kongo harabomana bariko bigira ki Kongo just one time please nimujyabo cyari ngo yi Burundi ibyi Burundi murekane n'ibyo abarundi but ni muri Kongo ndi mumvuka se mumvuga i Burundi hagira bo muhisoma never joke again abumva murumva ufite amatwi murumva udafite ugutwi naho sharia kakavuze president wacu ngaho nkuru nziza thank you murakoze cyane ya murakoze cyane nuko rero mukomeze kwirwanaho mukomeze kwirinda no kwicungera Imana ikomeze kubana namwe ibarinde mwose mukomeze kugumana umutima mwiza mukomeze kwihagararaho mukomeze kwiyubaka kandi namwe agizaho mwigeza mukomeze gusengera abantu babiri murakoze mukomeze gusengera y'abakongo hamwe n'u Burundi mukomeze kubisengera kugira ngo n'u Burundi hagira ahantu natwe twigeze ngaho ko ntabwo turyoherwa tubonye ibintu bitarimo bigenda neza Imana dufashe tuzamuke tugere ku rundi rwego Imana dufashe president wacu ahindure umutekereza imwe yo kugomba guteza kaduruvayo hano tongere dusengere Kongo hariya harimo abanyamurenge harimo abanyamurenge hariya harimo avuga ururimi rw'ikinyamurenge rw'ikinyarwanda harimo bazira ubwoko bwabo bwabundi ngo bw'abatutsi Imana ibafashe ibarengera aho hantu Imana ibafashe ibarengera thank you mukaba mwaje Uvira come please muze hano nimba ari inde hano hari umunasubije hano mbona hano ati muri Uvira twaje hano nimba the way 11 hano ugasuzuguro kamwe mu gace kamwe apana ubundi bwaraheze ubundi busuzuguro bwaraheze kamwe konyene niyo kabananira sinzosubira kuvuga kamwe konyene jewe mu buzima bwanjye ndanga umuntu agayundi iyo je mbonye umuntu agayundi mvuga ati umvuriza yakugaye urabishoboye ndabishoboye mutwiki ikofe rimwe rigusa rimwe iryo umutwiki ikofe rimwe ucishaka burekera tuzoba twabona turyonyene rimwe gasuzuguro gacike ibisigana bavuga ati bayi turagiye mushaka musubirira hari cyo muzoba mwigishije abantu nesam bazokwirinda kuza kubarawa bazokwirinda kwigira abakomeye ariko badakomeye God bless you nagenda bakunda gushaka nta muntu numwe nta bya politike je ndimo ariko navuga kuri hano ndakubona ntabwo ariko ngwanya umuntu numwe je bahinduye ingendo adinoke ntabwo je ngwanya abadede bahinduye imyitwarire kisiko ndabashigikiye cyane gose ariko badahinduye imyitwarire ibyabaye ku ntera hamwe na bene bizobashikira